Rero iyo Estomac ariyo dyspepsy ni ingwara ikomeye cyane. Nguyu muti umaze igihe kirekire ucako kandi urengana utazi ko ari umuti. Ni ibyatsi bita amatovu. Uwo muti ni wo w'igitangaza mu kuvura ba bantu bamaze gufatwa n'ingwara ya Estomac dyspepsy. Ufatwa gute? Na karobo mu gitondo, saa sita no ku mugoroba. Ndongeye kubashimira no kubakengurukira inshuti z'umusaraba mwebwe mudahengeshanya gufata umwanya mu kumviriza ibiganiro bica kuri iyi televiziyo yanyu New HAVILAH TV. Amahoro n'ubuntu biva ku Mana Data wa twese n'umwana wa Yesu Kristo bishimamira imitima yacu. Ndabaramukije cyane kandi nabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Je muvugana ni mwene so naturopathe mujanama ubuzima barakafitiye nowe. Ndi niteka ryo kubashimira no kongera kubatumirira gukurikirana ibyigisho bisanzwe bica kuri iyi televiziyo yanyu. Igihe cyari kirekire nk'uko bigaragara, ariko kandi mugomba kutwihanganira uko muzi neza ko turi mu isi y'ibibazo. Umuntu agenda ahura n'imbogamizi, ariko Imana irahaba ikaturengera ikaducira inzira. Rero mu gihe bigikunda yuko dutera nura iminwa tukavuga, tuzora tubashikiriza ibiganiro by'intungamagara ndetse n'ibindi. Rero uyu munsi ndabazaniye umuti w'ingwara ifata Estomac. Estomac musanzwe muzi neza yuko Estomac ari n'umushishito muri make, niwo ujejwe gutunganya cyangwa se kugogora imfungurwa. Bisigura ngo rero Estomac ni ikintu dukeneye gufata neza no gukingira, kuko ibyo kurya byose turya ariyo bihitira, ndetse hakabaho igogora cyangwa se kugusya izo ndya, maze izo ndya ibitigu n'ibindi bintu bikazifata bikazihinguramwo ibindi bintu bituma umubiri umererwa neza. Rero Estomac iyo igwaye, burya umubiri wose ubugwaye. Nuko muzi neza ko imodoka idashobora kugenda idafise imoteri, ni nako n'umuntu atoshobora kubaho Estomac atayifise. Rero hasingizwe Imana umuremyi w'ijuru n'isi, hasingizwe Imana yaremye ibiri mu isi no mu ijuru, ikaturemera amashamba, ikaturemera ibiti, kandi ikaturemera n'inzuzi ndetse n'ibiyaga. Kuko ugiye kubireba neza, ibyo byose bidufitiye umumaro. Rero ahadukikuje mu mirima, mu mashamba, mu bibira, mu nzuzi, harimwo ibitangaza Imana yagiye ishiramwo. Ibyo byose birimwo imiti. Ahadukikuje rero mu bisanzwe hagaragara huzuye ibitangaza by'Imana, hariyo imiti irimwo imbaraga y'Imana ikiza. Kubera yuko buri giti, buri babi, buri shugwe cyanditseko urukundo rw'Imana. Ibiti turabikeneye, amashamba turayakeneye, inzuzi turazikeneye, kandi n'ibyo natwe biragenje gute? Biradukeneye, kuko nta mashamba nta biti natwe ntabwo twobaho, kandi natwe tutabayeho nabyo ntabwo vyobaho, kubera yuko twebwe twinjiza umwuka mwiza bita oxygene. Uwo mwuka mwiza tuwukura mu biti, ibiti navyo bigakapta gaze carbonique, iyo nayo kabiva mu bikoko n'abantu. Bivuze ko rero turagenje gute? Turakeneraniye. Reka twinjire mu cigwa cacu cy'uyu munsi neza na neza. Twamaze kumva ko Estomac ariyo ihingura imfungurwa ikazisya, maze zimwe zikaja mu myanda, izindi nazo zikavamwo amaraso mu gihe tuba twaziteguye neza, kandi mu gihe tuba twazifunguye neza. Tugiye rero kuraba abantu bagwaye umushishito cyangwa se Estomac yabo imaze gufatwa. Iyo ngwara ni ingwara iyo abantu bafunguye ibyo kurya bitinda kuva mu nda. Niyo Estomac igize ngo ibisye, ibinoze, ibikoresha imbaraga nyinshi, nyene urwaye iyo Estomac arababara ukamenga yikoreye amatoni n'amatoni, kubera yuko Estomac iba iriko irakoresha imbaraga nyinshi. Abafise iyo ngwara barakunda gusha mu nda, cyangwa se bakaribwa mu kameme, cyangwa se iyo bariye ibyo kurya bakamererwa nabi. Ikindi naco, abenshi bitinda kuva mu nda, ugasanga batanguye kurekura imyuka mibi, ariyo amangati epfo na ruguru. Ni ukuvuga rero iyo ndwara iba yatewe no gufungura nabi. Abenshi
bajya biruka, abenshi bajya ata mwanya, abenshi bajya ibyo kurya batabinoza. Izo nazo zikaba n'ingaruka zituma iyo estoma yabo igwara. Rero iyo estoma ariyo dyspepsia ni ingwara ikomeye cyane. Urumva nawe iyo ufunguye ibifungurwa bigatinda kuva mu nda, hahandi usanga umuntu inda yatumbye, inda yabyimbye, umuntu akagoyagoya, agacika intege ndetse n'ibindi bimenyetso. Akenshi rero biva ku umuntu yafunguye, ku bantu banywa itabi, inzoga, ikawa, kurya udahekenya ndetse n'ibindi. Akarorero usanga abantu umuceri ushushe bayungubiza bakamira. Ibyo rero nagenda kubwire ku by'ukuri bitera estoma, bigatuma estoma igwara. Rero tugiye kubabwira umuti. Yuko nababwiye yuko mu nzuzi, mu mashamba, mu mirima, impande y'imuhira huzuye imiti. Nguyu umuti umaze igihe kirekire ucako kandi urengana utazi ko ari umuti. Ni ibyatsi bita amatovu. Ni ibyatsi bifise utuntu tuduha biziburana. Impene zozo nizo zikunze kugenza gute kuvyirira. Ivyo byatsi rero uragenda ukabisoroma neza, kandi isaba yuko byahana ubwenge kuko byo kuzibura. Hanyuma ubyashe ukabizana muhira ukabisekura. Ubisekuye bisaba ko ukuramwo urushi. Tuvuze urushi ni aya maboko abiri yafatanije bisekuye byuzuye. Hanyuma ibyo rero ugacuteka amazi ibikombe 3 bijya bipima inusu. Amazi amaze kubira cyangwa se kwatura, ugakatiramwo indimu n'ibishishwa, ugakaturamwo igitunguru, ugacufata bya byatsi by'amatovu wasekura ukabishiramwo bikamarana iminota 5 ufundikiye. Hanyuma ugashira hasi bikaguma bifundikiye bigahora. Hanyuma ukagira gatambara keza ukabiyungurura. Uwo muti niwo w'igitangaza mu kuvura ba bantu bamaze gufatwa n'ingwara ya estomac dyspepsia. Rero ni umuti w'igitangaza cyane. None ufatwa gute? Na karobo mu gitondo, saa sita no ku mugoroba. Kandi hambavu yaho yo kunywa umuti ubanza kunywa amazi, mu gihe kandi uba waraye wibroseje. Igihe ukibyuka gusenga nta kindi kintu agomba gukora, agomba guhita unywa amazi, kuko amazi nayo ni umuti. Nzobabwira ingwara zishobora kuvugwa n'amazi. Ajya amazi ya mbere yo mu gitondo, hanyuma ukarinda iminota 30 ukabona kunywa umuti gutyo. Rero mwirinde kuryagagura, mwirinde kurya mutanoza, mwirinde kunywa amazi muriko murafungura, mwirinde inzoga n'itabi ndetse n'ibindi, kandi mwirinde kurya mudafise umwanya. Ikindi kandi mwirinde gushavura. Rero ntagwaye estoma akaba ashavura cyane, uwo muntu byogorana ndetse n'umuhinga yoba yaravyigiye byomugora, kuko ishavu ni ribi bagenzi. Rero haratubwiye ngo tunezererwe ndabise ngo kugira kabiri kutunezererwe. Sako ko tugira umunezero, kuko n'umunezero ni umuti uvura indwara nyinshi. Murakoze cyane, mwari kumwe na mwene so na Tihopat umujana w'ubuzima barakafitiye nowe. Hanyuma ndabararikira gukora partage no gukora j'aime no kugira comment kugira ngo mutumenyeshe ingwara mwifuza ko twovuga. Kandi nababwira yuko ingwara zifata estoma ziri amoko 12. Zo zose tuzoganira imwe. Ubu twarebeye hamwe abantu bafise ico kibazo ca estoma, barya ibyo kurya bigava mu nda bitebye, bakaribwa, bakagira ibirungurira, bagasha mu kameme ndetse n'ibindi. Ariyo twabonye iyo bita dyspepsia. Rero murakoze mugire amahoro n'ubuntu biva ku Mana yo muri mwebwe bigwiriye. Murakoze.